Mwiriwe neza bakunzi ba chaîne Extra Media. Nk'ibisanzwe rero dusubire tuganire muri mu tuntu tundi. Na cyane cyane yarabambajije ngo none ngo birya bintu byo muri Itari ngo bambazanye ngo kubera ngo barungitse amantu ze ntibikunde. Donc ko babigize ngo mubuye ngo babigize batevye ngo bitagikunda. Igice ca mbere turaja kurabira hamwe abo bitakunze none bokora iki. Igice ca kabiri turaja basigura igituma bitari gushobora gukunda yuko abantu bose babigira. Akwira ikiganiro nakoze c'ubwa mbere n'abasigure ndashiramo nibatora nk'abagira nk'abantu 200 ati bazoba bagize. Ngo masubire ndabibutse yuko jewe sinjejwe kujana abantu hanze ni juste impanuro kugira umuntu ntibamwibe ko maze kubona abantu benshi kandi sino kuvuga abo maze kubona naje baranyivye naje ndi mu bantu bo baribwe n'ibintu byo kuja hanze ku buryo rero biri mu bintu byambabaje cyane bituma uko yaba ari byo nshoboye nta muntu bosura kwiba abantu. Reka dutangure mu gice ca mbere ati none umuntu yoba yaragize bijya ntibikunde yogira iki. Nkuko nabisiguye abantu bose bijya ntibabwirizwa gukunda, ivyo byakwirizwa gukunda ko bajamo kuko urumva byari ibintu biri limite uri kurabiraba. Hamo bitakunze ati none yokora iki. Bo bitakundiye akaba nyene yumvamo kuja mu Butaliyano natangure igikilatini hama n'igikilatini natangure igikilatini uti gushiga yogira iki. Kuciga hariho ama application menshi yo kuciga. Hariyo uravye mu biganiro nigeze gukora hariho application yitwa Duolingo irashaka kukwigisha ikirimi ukagira ama connaissance ku buryo ushobora gukomunika ku buryo ushobora kuvuga si Italiano gusa kwiga ururimi rwose urashaka kugwiga. Karatsi je nivyo bintu navuze nti wewe ukaba wifuza igihugu kanaka, par exemple wifuza kuja muri Serbie tanguruje kuri application urabe wiga igiserbe. Burya umunsi wagiye gukora interview bakakubwira bati wewe hama ujya koresha ikigani akakoresha interview azoba ari umuserbe ni washaka kumuvugisha ukanamubwira amajambo make ya mu giserbe bizomuryohera cyane. Usange biragiza amahigwe yuko aguha visa. Abazungu bararyoherwa iyo uvuze mu rurimi rwiwe birabaryohera cyane akaryoherwa kumva kuvuza ururimi rwiwe. Urumva tangura rero igikilatini tangure ucige matwa asumira ntaco ndiga mugabo je nageze kumva ko igikilatini kitashaka kuba kigoye kiri similaire y'igifaransa amajambo menshi uzosanga asa n'ay'igifaransa mugabo bavuga ko ahantu nigeze gusoma ururimi rwa mbere goroshe kwiga ngo ni Kiespanyol. Ikiespanyol kiri mu birimi byoroshe kwiga. Bon ikilatini simpava nemeza ngo kiri mu rurimi zoroshe. Bon nibaza ko ururimi rwoba rgoye kwiga n'icarabu. Nigo rurimi nibaza ururimi mu ndimi zoba zigoye cyane. Mugabo Ikiespanyol nico ca mbere ngo coroshe kwiga. Bon nivyo nabisomye ahantu simvuze ngo ni nuko nyene. Rero ku washatse kuja muri Itari nivyo. Bon ifise abantu benshi isabanyagihugu bashika miliyoni 80. Aracha bavuga ngo irakeneye abantu benshi ngo nta bantu bariyo ngo bari abasaza abantu irabafise. Ega bihugu byose bazungu abantu birabafise kandi abo bibuze s'abantu ntibibuze abadokteri ntibibuze abantu bakora mu biro abakora mu biro birabafise bikeneye abantu babandi b'inguvu. None kera ntimuzi yuko ivyo biti kimoko kwari kugira ukore ivyo bikorwa bito ntusibe kubikora. Rero n'abazungu barafise abakora ibikorwa byo mu biro arafise abakora ibiki bakenera abo bantu bakora ibikorwa bito vy'inguvu. Abo rero barabakeneye kandi bagakenera umuntu nk'ubu wewe wicaye mu Burundi
ugakitonda ugahiga sosiyete igira ivyo kubaka ukayisaba akazi ntuze guce gusaba ngo ugira uje kuba umu engineer ngo basaba akazi kuba engineer wowe basaba ko ukeneye kuba umu aide maçon usaba akazi kuko umuvrier urumva usaba akazi gatoya hama zose amahirwe ubwo rurimi rero niwerekana ati jewe mu rurimi ndashaka kuba mvushora noramukanya nosaba indya nogira iki hazoba harimo ya mahirwe yuko muri ico gihugu ushobora kuhagenda si itari gusa ibihugu vyinshi ushobora kugira ni ibihugu vyinshi kesaswa na Canada baravuga ko bakeneye aba travailleurs qualifiés ugiye kuraba uzosanga ari ubuzi bw'inguvu abashoferi hama abashoferi sukuvuga umushoferi sukuvuga ngo umuntu ngo mu Burundi babaza umushoferi umuntu peut-être ngira atagiye no kwishuri or c'est faux umushoferi n'umuntu ashaka gutwara umudugu ushaka kuba wareje kaminuza ukaba umushoferi nako nakazi ni métier abantu nibo muri Canada babakeneye n'abantu ndimo akazi karuhisha abazungu barakora sinova ntibakora barazungu n'abantu babakora ubwo buzi bose baba basanzwe babukora mugihe rero baronse abandi bantu baza kubukora navyo birabashimisha hama wewe ntucika amahirwe wewe ja kuri Duolingo wewe ja kuri YouTube ubwo umurondera uvuga ati je vais apprendre le latin pas latin même je kuvuga ati ndashaka kwiga espagnol ndashaka kwiga nk'akarorero muri Espagne igomba iregulariza abantu 500 dufata abantu bari babaho bahabaye nko muri periode y'imyaka 5 umva Espagne yarasanze ivuga ati twebwe nko kubera iki kibazo c'abakozi dufise hamwe toregulariza abantu badafite impapuro 500 turabona ko twoshora guca turonka abakozi hama niko rero umva niba regulariza ni nkuko na Itali hagiye uvuga ati tugira dufate turegulariza abantu batahari badafite impapuro babashe bakora akazi nuko urumva ibikeshi ibintu bikunda gutuma ibihugu byinshi n'ivyo bintu ibihugu nka Itali yakira abantu benshi cyane muze muri abantu bajahoka muri Mediterane bayo bose benshi bashikira muri Itali mugabo nyimba nko ku munsi hashitse abantu 100 abaja kuharara baba bake benshi baca bahava bakagenda mu bindi bihugu ivyo rero usanga babaza ibihugu bikavuga bati none ati nka Espagne ivyo 500 izoha impapuro mu misi za ntibizoba bikiri muri Espagne bizoba bigeze ahandi hantu mu bindi bihugu ari vyo warashaka ibihugu avec no kubona ko abantu baca bahava ibihugu ubona biko birahindura bikavuga bati okay wenyimba baguhaye impapuro mu Butaliyano no kuguma mu Butaliyano baguhaye impapuro mu Bugiriki utezwa kuguma mu Bugiriki donc ibihugu nizo systeme ko birakorera mu birabona ko umuntu X aronka impapuro aha hama gaca hava umva rero ivyo bihugu bigaca bibabara cyane kubura abantu baca bagenda bakahava ari ivyo rero ubona Itari ivuga iti peut-être hamwe tworondera abakozi bavuye mu bindi bihugu bakaza aje gukora tukaronka umuntu aje kuba umu aide maçon hama umwaka yashatse contrat y'ibiheze agaca yisubirira iwabo kuko urumva umuntu aje agaca yitanga biya vy'impunzi ni procedure ndende abazungu bobo ntibaba bikunda kuko urumva azorya amahera ya gusa leta izomugaburira izogira iki hari umwanya munini azomara atari karakora ivyo rero nivyo ibihugu vyinshi bitaba bishaka umuntu aza gukora akazi rero ntagire ubucika intege ngo baye ntibashizemwo nivyo nyene nuko nyene ntibatizwa ku reka wanashaka tugire ku ico gice ca kabiri bati none kubera iki abantu bose bagize mu nyuma bona bitari ko birakunda none byaheze byagize iki uri kurabira biya bintu abantu bose ntibabwirizwa kujamo jewe dayeri nkibibona mu kiganiro nakoze nari navuze nti nk'abantu 200 kuvuga 200 byari ibintu
ufashe probability ukaraba umuntu yaguhaye urungike kuri email shaka uje muri email yawe uje mu telefone yawe uje kuraba ama email ufise mu telefone uraje gusanga ufise ama email peut-être menshi cyane usanga telefone iri kiruzura ikiragira iki usanga nyine kandi email nawe shaka urabe none woje mu telefone yawe usanga ama mail yose warayasomye harayo utarasoma harayo utarafuta harayo utaragira iki ni nyinshi donc email rero byaraboneka ko ari ikintu kizohava kigorana cyane yuko cakira abantu benshi cyane byaraboneka yuko biri ibintu biri limite peut-être abashaka kuba bari babiregeye bo bararegeye ati reka tuzokwakira nk'ama email amajana 3 hama email tuyisiprime abo tuzoba twakiriye tuzoha dutirete amadokima kuko wewe ca wimvira igihugu cose abantu ushaka gufata abantu igihumbi dufata abantu igihumbi bagomba gupostira muri bijya bintu ufata abantu igihumbi uciye urungika ijya kopi ya formulaire complete ukarungika na document ya d'identité uharura izo mpapuro zose uwo muntu yo carengera kwizo mpapuro zose azisoma yo barinde rega ibura yabakora ku masaha umva n'abantu dejijana ahumva ka azobikora umwanya utari muto abantu amajana 2 azobikora umwanya utari muto no kuvuga ntivyari gukunda umva ni machine yavecha yuzura izo mpapuro zose uzemprimye uzura umva vyaraboneka ko ari ibintu bitari gukunda iyo bari ibintu bashaka ko bigira abantu benshi bari gushiraho bari gucreate lien iyo lien wowe ukajamo ukuzuza niyo biba vyoroshe hama canke bakavuga bati ni mugihe tuzogira tirage osore bati tuzocagura abana mugabo email kushira muri email barabona byo vyari ibintu bitashobora kuzokwakira abantu benshi cyane bivaye nuko systeme uko babigize email nta bantu benshi bo kwakira abantu benshi bari kugira lien hamariye umuntu agakomplete ntibijere gutangaza abantu benshi ngo no kwereka ngo bavyugaye kubera iki ni ibintu kameme logiquement ja muri logique wowe ufate uje muri email wawe urama message ufise ayo wasomye ayo utarasoma urabe ko telefone yawe urabe nyene capacity yenda iruzura kubera ivyo bintu mu vyumvire ikindi nyamukuru kitotuma bakira abantu benshi cyane naho nyene nagisigwe mu kiganiro ca mbere ajya amasaha 10 amahera barihira umuntu amahera amajana 3 amahera amajana 3 ni hafi miliyoni miliyoni urenga urumva reka tuyagumize mu mahera amajana 3 umva amahera amajana 3 ufashe dufate ko ari nta urumva ntibavuze refinance miyariyo bavuga ko ari amasezerano hagati y'u Burundi n'ijya université fata ko basi ari dufate ko ari ambassade izoriha canke dufate ko bamwe bazoriga igice umva ntituzi biri mu masezerano urumva ko wiza ayo majana 3 rero ugenda uzuragwiza ushaka ufate ko ari iryo shuri basi rizoyariha wiza amajana 3 shubiyumvira umva abantu bamaze kuba 10 ababikiwe bingahe babikuye 3,000 100 130 amahera ni menshi cyane gose urumva ivyatiza kuri imiti ivyo bintu vyari ibintu vyinshi cyane ku buryo urumva nico itumana mu kiganiro yakoze narabahaye ama recherche nkabereka amahera ya formation iriwa ndabereka ibintu byinshi ndabivuga ati peut-être ibintu bazokwakira abantu amajana 2 bazokwakira iki byari ibintu nyine ubona ko bitagira mugabo mu kurangiza ukaba ushaka kuja hanze ntucike intege ukaba ushaka kuja kurondeza handi hantu ntucike intege wewe ifata ati jewe nkene kujana naha hama wigurgo rurimi rwaho urumva mu myaka yahera uko nuko byahora bigenda nuko ico gihugu giyemo tutangura kwiga ururimi
ugwiga rwashitse mugubu kugira ugwiza amahigwe bivanye n'ukuntu ibihugu hariko harahinduka amaleta uko amaleta ahinduka haja amaleta y'abantu baba bavuga ko bakunda igihugu gusumvya abandi bantu rero mu gukunda igihugu vyobaryohera rero babonye bakiriye umuntu nawe akunda igihugu cabo mu gukunda igihugu cabo no kumenya ururimi rwabo urwo rurimi rero utanga urugwige petetre birashaka kuzogusaba umwaka utarajayo 2 mugabo ni warumenya n'urwo rurimi ntaco uzohomba kuko ndibaza ko wovuga ati no ngaha mu Burundi hari ama ONG y'abataliyano nibaza ko usigize save ukavuga ati je ndavuga ikilatini usanga uri mye par rapport y'uwagiye avuga igifaransa gusa ni ibintu ururimi kwiza je nibaza ko utohomba usivye peut-être ko rutaba uruvuga ushobora gusura ukavyibagira yego nta nivyo rero twariko nashatse kuko hari abambaje ati none vyugawe vyahebwe je ivyo ko vyugawe canke vyahebwe ntavyo nzi mugabo je nkwirikije ama information uko nagenda bibereka nkaraba ukuntu vyatanzwe palme vy'ukuntu muzokompleta aho muzobirungika namwe mushire mu kibanza mva ko bintu bigoye ya karorero nka obere yoransa ati dukeneye guhakaza abantu uraba abantu botonda muri obere n'abantu benshi botonda gusaba ku kazi urumva baca wiyumvira abo bantu rero mu Burundi urona abakozi babari benshi abashobora kura amadosiye babari benshi hanze rero ntiboronka abantu batondeke ngo abantu 10 ngo ni muraba amadosiye y'abantu ngo tugira twigisha ibi nibi deja mabiro ugiye mu mabiro usanga saba ari umuntu umwe uwo muntu umwe urumva n'ibintu biba bigoye ku buryo batokwakira abantu benshi cyane nuko rero mubandeye mugira subscribe mugira mu makomantere mwandika information zo dukeneye ivyo muba mukeneye ko tubaronderera murakoze mugire mu bivanye naho muzokirabira ikiganiro muhezagirwe cyane.